Shalom, turabaramukije kaze muri studio za Nord Pentes TV. Nkuko mubimenyereye ni mu kiganiro amamaza ndi kumwe n'abashitsi badasanzwe uno munsi, aho tuza kuganira ibitari bike, turaza kubayagira ibijanye nabo. Reka nkuko musanzwe mumenyereye ni jewe nyene Nizigama Juvenal bataziranizi, mpagarariye kino kiganiro amamaza ndi kumwe namwe, nkaba ndi kumwe n'abashitsi uno munsi. Reka ndabahe akaryo bivuge mpere hano kuno mushinga ntahe. Ego murakoze cyane nitwa Joël Believer. Yego sanzwe ndi umwe mu baririmbyi bari mu God Believers. God Believers. Ego karibu cyane muri studio za Nord Pentes TV. Murakoze cyane. Ego nibaza ko tuza kubana neza. Yego. Amen. Karibu namwe mubwira bariko baradukurikirana. Shalom. Nitwa Joël Samuel. Ko muziki nawo wanyise Believer ko muvyumvise sami mbere. Hama ndumwe mu God Believers. Ego. Turakijijwe korera mushinga ryo muri Feka. Mwumvise abo turi kumwe, ndi kumwe n'abantu babiri badasanzwe baririmba mu God Believers, ngira ngo mwavyumvise. Mu mwanya bahava baja idonido batuyagire batubwire neza na neza mbega ni bande bakora iki, mbega uwo mugwi ukora iki, mbega baririmba iki. Mwabumvise basanzwe bakijijwe n'abaririmbyi, ni bamwe mu bantu bafise impano zidasanzwe hano mu Burundi, bariko barakora bishimishije cyane. Reka rero tugaruke, mbega God Believers niki, ikorera he ku bantu batayimenyereye? God Believers ni umugwi usanzwe urimba indirimbo zo gutaza Imana. Ego. Uko bikora bicishije mu mudiho wa akapera. Akapera bisigura ko dushobora kuririmba tukavuza kumva ngoma, kuva mu bass, atagicurangisho kirimo ari agahogo kacu gusa. Hama tukaba dusengera muri Feka mukamenya nkuko nari nabivuze. Ego. Mwavyimviriye gute kugira ngo mugire creation y'ivyo bicurarangisho bidaciyemwe bijya bicurarangisho benshi bamenyereye, kugira ngo mutore iyo creation mwayitoye gute? Kugira ngo dutore iyo creation urumva mu buzima umuntu aragira abantu yiga bakamu inspire. Natwebwe twari dufise abakamfere bacu bize bitwa abagacuze, twaragomwe ivyo bakora babikora nko kugenda tubikora. Hama turarondera hirya no hino, bazi iyo umwana akivuga ararondeza ashaka kumenya utuntu dusanga rero ivyo twe turarondeza biri muri twebwe nyene. Umva twabirondeza ariko dusanga dufise niyo ngabire kumwe dushobora kubironka. Ego. Mwavyumvise nta handi muzobisanga atari muri God Believers. Ego. Na handi turakunda kubakurikiranira cyane ku buhinga bwa none ku marezo social, muri gizimisi muvyifatamwe neza kandi turabakeje. Murakoze cyane. Ego. Ubushize twahuriye muri concert dasanzwe muri Eparge mu Kinama. Mwarakoze bidasanzwe gushikaho abantu bavuga ati mbega ziya mpano zirabaho ngaha mu Burundi cankwe n'abamarayika bakorose. Ego. Mwarahezagiwe cyane, nibaza ko bijya bikorwa muri ko murakora muri mudasanzwe kandi muzohemberwa. Amen. Ego. Aba God Believers mbega baririmba agapera muhora mumaze gusohora indirimbo mucishije mu iyo agapera? Ego mbo indirimbo zirahari. Ugiye ku rubuga rwacu rwa YouTube urashobora gusanga indirimbo zose tumaze gukora. Urashobora gusanga ko amakava kubera ari indirimbo ziwacu bwite twakoze. Hariyo n'indirimbo z'abandi bantu usanga ari izi ndirimbo nyene bamenyere maradi, netwe tubaca tuzigira amakava tukaziririmba ari akapera. Nazo nyene ugiye ku rubuga rwacu rwa YouTube gushikaho God Believers, ibikorwa byacu byose ubikurikirana cyese. Ego. Nk'ubu indirimbo muheruka gusohora yitwa gute? Indirimbo duheruka gusohora yitwa Mahoro Yacu.
video ni mahoro yacu mugabo uje duheruka gusohora ni akisema Yesu nanye ugiye ku rubuga urayisanga akivuga avuze yego ntawe ushobora kuvuga oya kandi avuze oya ntawe ushobora kuvuga avuze ati aba God believers haguruka bamubwiye washira kwako ego reka rero bariko baradukurikirana mubabwira akantu gatonya aba God believers mbega baririmba gute mbega vya bintu batubwira babiplatika gute babigenza gute reka muducishize akantu gatonya gusa kubera ko hari ibikorwa vyinshi babiteze ko nimwe hava mugira vyinshi bahava baca tugire akaririmbo imwe twasohoye iri muzo twasohoye yego na karofanya nyene gatoye nyene yes yeah Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. 1, 2, God. Wakati tutajikutana nikajua ya ulimwengu imeshaya. Haleluya, nitasifu Afrika mbinguni. Oh sana, nitaingia kwa shangwe, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema siku njema Bwana amefanya, nitafurahi. Wow. Merci beaucoup. Merci. Numvisemwo akantu wewe ariko uravuza ingoma. Sinzi ko nihenze. Ariko uravuza sembare nayumvise cyane. Mwafete tuko turavuza mu bijya bintu byose biri ku ngoma. Turagerageza tukabivuza kugira byumvikane. Kugira nyene n'umudiho wacu uryohe. Yego. Ni vyiza cyane mwarahezagiwe cyane. None kumenga ivyo bintu ni travail idasanzwe irashobora kuba yo bibabaza mu mihogo mufise iki mujya kugira ngo byose bari kumenyera dufungura ibinyene abantu bafungura ibinyene dufungura mu site nivyo dufungura natwe gusa hamwe nyene no kubikora cyane uco usanga vyakubayemo cyangwa twabigize ubuzima. Yego Samuel ukunda gufungura iki wewe mu buzima bwawe? Je ndakunda ubugari imyumbati ego nakatagutobanye ako muruzi n'umubiri w'igitumba. Okay, nico gituma abantu bakunda ubugari bararirimba neza cyane. Yego mwabumvise rero aba God believers n'abanyene turi kumwe baheje kubabwira baheje kuvugana namwe mwumvise ngene baririmba mwumvise vya bindi byose bababwira ko nibijya nyene ni kujya nibe babikora naho baba batari muri concert naho baba bari muri studio kujya nyene niko baririmba ngira ngo mwavyumvise ntibihenze kandi ntitwihenze kubibabwira aba God believers mbega niki gishasha mufise mwa muri kumuradutegurira muno minsi. God believers ibyo twababwira ibyo turabategurira ibyinshi ariko bimwe ubwo turategura vuba bagiye kuzobona indirimbo amakava menshi nyine asohoka amapari turafise n'indirimbo imwe zoshira ku mugaragaro rasuma yayo indirimbo twakoranye n'umunyarwanda kiri surprise nyene bazomenya vuba turitegure kuzoja mu Rwanda kugira video kugira ngo tuje tuza ino igiye launch kuvuga yuko turafise igiteramo tuzokora mu mwaka turafise n'indirimbo nyizosora ego numva ari bidasanzwe ni byinshi cyane muri kumara dutegurira ibiteramo indirimbo kandi indirimbo zizoba zikozwe ku buhinga bwa none muzogenda kuzikorera mu Rwanda mbere kugira mwiyumvire kugenda gusorera video mu Rwanda no kubera iki ni kubera yuko indirimbo twayikoranye yego twayikoranye n'umunyarwanda muri gospel hari
nicyo gituma twashimiye ko tugenda tubikoreye ko audio yakorewe n'umva na video ikorerwa hari. Mbega uwo muririmbyi turashaka kumumenya canke ni bande? Bo bari kagaseke nye kanipfundikiye bazobona vuba zogafundururanye. Okay. Sawa reka tubirindire turavyiteguriye. Yego. Mbega aba God believers bakorera indirimbo hehe muri studio iya? Aba God believers kwacho twabamenyesha dushaka uno mwanya turafite studio gwacu bwite dusohoreramo amaudio. Mugabo rero mbo imbere ko iyo studio iba hari indi studio twara dusohoreramwo iri muri Asiatique aho benshi bazi ku izina rya Bochum Production ku munyenyezi Bochum. Rero bisigura ko indirimbo ubu turiko turasohora n'amaproje twari dufise kwanza hariya kwa Bochum turiko turashaka kuyasohora kugira yahere. Yego mugabo mu minsi iri imbere muzoza murumva ibikorwa vya studio ya God believers twahise kiri code yani ngo ni urufunguruzo rwo kugurura donc 6 z'abantu 6 z'abaririmbyi bose bo mu Burundi donc ba gospel kugira gospel itere imbere. Yego mu ncamake twavuga yuko iyo studio yacu ariyo tugiye kuta turakoreramo cyane uko n'amakava yose mugiye kubona vuba niyo tuzoba twayakoreye. No kuvuga yaratangiye gukora. Yego studio yaratangiye gukora icese ukwezi deja amezi abiri araheze studio ikora icese ahubwo tuhanye ikaze n'abantu baze bishikire kuri Kiri Code Studio ni studio ikora indirimbo neza yamaja hehe neza na neza iri mu Kamenge mu Mirango hagati y'13 n'14 twiadresse kuri adresse yo kuri Feka abantu bazi kuri Feka kuko twavuga niyo adresse izwi neza ni kuri rya barabara nyine kuri Feka uri kuragenda kuri 14 akazero ka kabiri uduga ucubona logo nyene ya Kiri Code Studio nyene ahantu iri ku rugo nyene runini ushitse nyene kuri aho kazero ucuhabona ni ndani mu rupangu. Yego najewe mwavyumvise naje ubucanza kuririmba namubishoboye kaze ndabishoboye ndagushire ko wumva rindira mu mwanya mu mwanya turaza kubikora nagasiri please ndamuzi please mugiye kuba byinshi. Yego mwumvise rero ndi kumwe n'aba God believers ntabandi nabanyene tuba turi kumwe igihe cyose mu kiganiro amamaza n'uyu mwanya nyene w'ikiganiro ndi kumwe namwe ndi kumwe n'abatumire abashaka kuyaga nabo ngira ngo reka ndabahe akaryo babahe neza na neza basubire mu address bishobotse n'inumero ya telefone ku bantu babifuza bashobora kuzoza barabatumira mu evenement atandukanye n'amakonsert atandukanye kugira ngo bazobatore. Mbo adresse yacu ya mbere novuga ni hajya twabagiye twinjirira ni kuri Eglise Feka mu Kamenge mu Mirango iyo niyo adresse ya mbere principal bisigura ko imisi yose uhaje dimanche guhera igihe cy'isaha 2 niho tuba turi mu makoraniro donc gushika isaha 6 niho tuba turashobora kudutora. N'ikindi naco ukeneye kuyaga natwe mu buryo bwiyaguye urashobora kuja kuri page ya Facebook yacu kandikaho God believers hadi urashobora kuyaga natwe turashobora kuguha contact zacu zose vyoroshe cyane. Yego ndabashimiye cyane murakoze. Akajambo kanyuma mushobora kurangiriza ko mubwira bariko baradukurikirana nyimba ari abantu babiri canke batatu mushobora gushimira naje ndazi ko ndimwo ndazi ko mutanye bagikaze ubwambere na mbere reka tugushimire wowe. Yego twibutsa n'abariko baradukurikirana ko kuri uyu wa Mungu itariki 8 hari evenement turategura kuri Eglise n'abajene bo muri Eglise bateguye evenement yitwa talent show for God is glory vuga hazoba kugaragazwamwo impano zitandukanye ubwicubahiro ca Kristo mu bajene bo muri Eglise muri Feka hari n'abajene bo mu yandi mashengero nyene twatumiye vuga ni ibintu bizoba ari special umva ni amatara azogaragazwa ubwicubahiro ca Kristo umva muri amatara tuzoyavoma mu buzima budasanzwe ko ndazi muri no minsi bari mu bwigobe ko hari batuzabazanye tubabwira kandi God believers ko matubonye turi babiri turi batanu. Akabazo kanyuma aba God believers menga baririmba abahungu gusa mbega mwavyumviriye gute kugira ngo ntimushire mu mukobwa? Kumwe twobwira niko twatoranije nuko nyene wazi mwe muhera usungene akorera mu bantu ko rero twisanga
nk'ubu hagize nk'umwigeme yumva afise iyo ngabire akaza murashaka kumwemerera? Ego biravanga ico mami yaba akatubwira Ego, merci. Ego. Reka rero ndabashimire nanje bimwe vyimva mutima, twabanye neza cane, nibaza ko umwanya tumaranye ni umwanya wabaye umwanya mwiza, kandi wabaye umwanya mwiza no kuri mwebwe muriko muradukurikirana. Shimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, mwadutije amatwi n'amaso kugira ngo mwumve kandi mwongere mubone ivyo twariko turayaga n'aba God believers, nta bandi n'abanyene turi kumwe, bari kumwe n'abagenzi babo batashoboye gushika no muri studio, nibaza ko ariko abanye babaserukiye. Shimire rero cane cane banyakubahwa mwariko muradufasha kudushikanira amajwi n'amasanamu kure. Shimire mwebwe mwese, shimire cane cane uyu Violeta akorera aha Bujumbura mu banki nkuru y'igihugu. Shimire na wewe batazira Amisi Mohamed canke Kamsoba. Shimire na Violeta ari muri Namibi. Shimire n'abandi mwese muri kumara dukurikirana, ndabashimiye cyane bimwe byimva mutima. Imana ibahezagire cyane, mwarahezagiwe. Shalom shalom. Ametupenda akatufia Mungu wetu, si kwamba tu wazuri kuliko wale. Ametupenda akatufia Mungu wetu, si kwamba tu wazuri kuliko wale. Amepigwa msalabani tukakombolewa. Amepigwa msalabani tukapata uzima. Leo tuko huru kwa neema yake, na tunaishi kwa neema yake. Niwe maono yetu, niwe uzima wetu, niwe kama dawa vita ni Yesu Kristo.